Inshuti bagenzi bakunzi ba Mabayi Media TV, reka twongere tubaramutse kandi twizere ko mumeze neza muri amahoro. Ego nk'uko twabibabwiye yuko ibyaranze umunsi mukuru wahariwe abakozi n'akazi kw'igenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatanu canke Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2023 byose byabereye muri komine ya Mabayi. Twinjiye umunsi mukuru nyezina ahabereye umunsi mukuru. Twibutsa ko umunsi mukuru abereye mu isoko nkuru y'Mabayi, isoko nini. Isoko rero yazimye, abantu benshi bari bitabiriye uwo munsi mukuru nk'uko namwe muriko muravyibonera. Rero tutarandiriye, reka mu mwanya tubanza tubereke intango y'ibirori. Musanzwe muzi ko akenshi ibirori bikunze gutangurwa n'amasengesho, ururimbo ruhayagiza igihugu cacu c'u Burundi, hanyuma umurisho w'ingoma. Tubibutse ko ari mu Burundi honyene zivuzwa ku mudundo nk'uko musanzwe mumva ukungene abarundi abahebera bakubita ingoma, abantu bose bakaryoherwa, makungu yose akaryoherwa. Reka rero tubanze tubaha umwanya mukurikirane izo ngoma, zikurikirane muzumvirize, hanyuma ibindi biganiro bisigaye tubashikiriza kimwe paka duhejeje uwo munsi mukuru wose wabaye ku munsi wecu. Mutubabarire, ni by'ukuri turabona ko amasanamu atakagenda neza, ariko kandi natwe si twebwe, nuko bwa mbere na mbere hoho hari haje kuva imvura, bica bituma navyo birerekana ko amasanamu atamera neza. Ica kabiri ni ibikoresho dufise tutararonka ibikoresho bishoboye cyane ku buryo dushobora kubereka ama image naho imvura yabaye yaguye cyangwa itaguye, amasanamu ashobora kuza asa neza. Ico kintu kitubabarire ko, ariko kandi twongeye tubasabe maze gushika kuri kurakurikirana ibiganiro barabaho umunsi ko bamaze kugira sabone cyangwa subscribe. Utarabigira korako n'akantu umwanya muto cyane ukorako gusa, hanyuma kabuhejeje kubandanya ukurikirana ibiganiro byacu. Murakoze cyane. Tubamenyesha ko ibirori biriko birabera ngaha, abafise telefone ngendanwa biriko birabera kubiriraho kuri TV Mabayi. Ubu n'abari muri Amerika bariko barabona biriko birabera ngaha Mabayi. Abafise izo telefone ngendanwa bashireko birabire TV Mabayi. Murabona uyu mukuru abafise n'ingoma munyarutse, ubaha akayira hariya, abapolisi mudufashe. Umurisho w'ingoma nibatangiye kuza ngo batungereze ibirori by'uyu munsi, baje batazambaye.
mwakoze